haguruke haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokarasi. mwakoze guhitamwo radiyo haguruka banze ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. turi ku munsi w'Imana igenekerezo rya 6 mu kakaro umwaka wa 2025. kaze mukurikire amakuru mwateguriwe akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. abanyagihugu bo mu ntara ya Bubanza bararajwe ishinga no kubura imodoka ya rusehabaniha yofasha mu kunguruza abakenyezi mu gihe hageze ko bibaruka. ivyo bituma bakoresha amapikipiki bigashobora gushira mu kaga ubuzima bwabo hamwe n'ubw'abana baba bari mu mbanyi. amakenga ni menshi muri bamwe mu banyagihugu bitewe no gushira ikigo payeje Burundi mu biro vy'umukuru w'igihugu. bamwe n'abandi babona ko ubwo ari uburyo bwo kunyonyeza amatungo y'igihugu atacamira. turababwira n'ibijanye n'ikena ry'amazi meza muri zone Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. abanyagihugu bakaba bafise amakenga ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike bitewe n'ikibazo c'ikena ry'amazi meza. mu buhinga bw'ivyuma hariyo Ben Felix Rankunda ubashikiriza amakuru ni Aline Munezero. mu kanya ni inkuru imwe ukwayo. iyi muriko murumviriza ni radiyo haguruka. radiyo haguruka, haguruka abarundi turwanira igihugu cacu. Imana yaratunyegeje akantu uri ngaha kwisumenga Imana yarabivuyemwo umenga Imana yarabihevye umenga Imana yatuyebeye isi. oya maze ukibwira ngo Imana siri ngo none cyagiye hari cyabaye ubona hari kibaye n'ubu nta kiba Imana yarabimpebeye. oya uwo mubwiriza niyibwira mu mutima wiwe ati databuja aratevye agasindira abasuku n'inshoreke akaja mu vyo kwirira no kwinywera akaboregwa shebuza azoza umunsi akamwiteze kw'isaha atazi amwirukane amusuke mu mugwi w'ibigaba. tugire Kristo. abarongozi benshi barikebeye ubukuru kubera Imana yatevye bibwira ngo databuja aratevye. baricara bagatsimbatara bakagaba bakaganza bakibagira ko mwijura y'Imana iri ibona byose. bagenzi, le regard de Dieu nous poursuit. umunsi Petero yihakana Yesu imbere wa mugore aciye bugufi maze umuntu w'umugabo w'umuyahudi akihakana Yesu imbere y'umugore, Yesu asa nabi amaze kumukubita cyane ameze nabi barahwanije amaso barabonana. le regard de Jésus dans les yeux de Pierre. Yesu arakuraba ati ewe uko nyene Imana iri mu ijuru iratubona irabibona. uwo mubwiriza yibwira mu mutima we ngo databuja aratevye agashindira abasuku n'inshoreke akaja mu kwirira no kwinywera akaboregwa maze ibintu bikononekara. yari yashinzwe kugerera abasuku ingero nziza y'ingano azoza atamwiteze kw'isaha atazi amusuke mu mugwi w'ibigaba. hari abasindira abasuku n'inshoreke hakubasukurira bakabatoteza bakabarya umutima bakabatwara utwabo bakabakubagura bakabakura agashambara inshoreke zigasigara ziri gusa maze abasuku bagasigara inzara yarabishe. databuja aratevye. hari abafungira abantu busa mu kwerekana ko bakomeye ko bazwi bagatakaza bwa buntu maze ukuri kukabasiga no kwicisha bugufi. Musa yatubwiye hari abavyo twabona utw'abandi ngo databuja aratevye bakiha amahoro umwanya bakibasha bakibagira ko shebuja azoteba akagaruka.
ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mwari muhejeje kuvyumva mu ngingo nkuru ibura rya rusehabaniha mu ntara ya Bubanza rituma abakenyezi bibungenze bafata urugendo rw'amasaha menshi bakoresheje amapikipiki bigashobora guhitana ubuzima bw'abana. Abakenyezi benshi bibungenze bo mu bice vya kure bigoye gushikamwo bamenyesha ko bakenye cane imodoka ya rusehabaniha mu gihe bigoranye ko bibaruka nta kindi kintu na kimwe bifashisha atari amapikipiki kugira bashike ku bitaro bagashobora kuhasiga ubuzima canke abana bibungenze. Bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya Bubanza bavuga ko amagara yabo hamwe n'ay'abandi banyagihugu bose atitaweho uko bikwiye na leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Mu myaka 20 iyo ntwaro imaze ku butegetsi ngo ntibibuze ibibazo ikemurira abakenyezi bibungenze bo mu ntara yabo bahura n'ibibazo vyinshi iyo hageze kwibaruka. Ku bwabo intwaro ya CNDD-FDD ntaco iriko iramarira abarundi atari ukubabesha ngo irakwiye gusubirizwa n'abarundi. Inkuru tubazanye Ninete Nancy Mutoni. Ku mutumba zina wa komine Bubanza by'umwihariko abakenyezi baho bibungenze bahura n'ibibazo vyinshi. Uwo mutumba uri muri zone Buvyuko irimwo amavuriro abiri mato mato yegukira leta hamwe n'ivuriro ritoyi ry'abigenga. Ku ngwara zisaba ubuhinga canke mu gihe bisaba kwihuta abagwayi baca barungikwa ku bitaro vy'Ibubanza canke vy'Igihanga bisanzwe biri ku birometero vyinshi. Abanyagihugu bo ku mutumba zina bamenyesha ko umuntu akomeye agenda amasaha 4 n'amaguru kugira ashikire ibitaro bakabaza ico abantu bo kwiyumvira ku muvyeyi nawe ari kubise uko yoca abigenza. Kubera kubura rusehabaniha ipikipiki nibwo buryo bwonyene bwo kwiyunguruza bwihuta bukoreshwa n'abakenyezi baba bagiye kwibaruka. Amabarabara akaba ari mabi ayandi yarononekaye bitewe n'imvura yuzuyemwo ibinogo. Bamwe mu bakenyezi bibungenze bakaba bashika ku bitaro abana babo batakiri bazima nk'uko bibandanya bishikirizwa n'abanyagihugu. Naho kwiyunguruza hakoreshejwe ipikipiki ari bwo buryo bwiza kugira umuvyeyi ntatakaze umwanya, yamara butuma umuvyeyi agenda arasimbagurika bikomeye. Ku bavyeyi baba bari kubise canke bafise izindi ngorane buri kilometero kigenzwe kiba umusaraba. Rusehabaniha imwe niyiri ku bitaro vya Bubanza ngo ikoreshwe mu karere kose ka Bubanza. Kuyirungika gutora umuvyeyi cyangwa uwundi mugwayi bivana n'igitoro kiba kiri muri yo, ibiheza bigasongera isibe mu gihe haba hariho uwihutirwa yonyarukanwa ku bitaro. Abanyagihugu barasemerera basaba Rusehabaniha zofasha kunguruza abavyeyi baturuka mu turere turi kure. Ne bamwe bakorera ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge baremesha ibiyago mu bavyeyi bibungenze barasemerera kuri ico kibazo. Ni mu gihe bo babwira abavyeyi bibungenze akamaro ko kubonana na muganga kare, ariko mu gihe babitahuye bahura n'ikibazo cyo kubura uko biyunguruza. Bemeza ko kubera Rusehabaniha amabarabara ameze nabi cyane, abavyeyi baraburabuza rimwe na rimwe ubuzima bw'abo bavyeyi bukahasigara. Iyo ngorane ntivugwa muri zina gusa, n'ababa mu ntara ya Bubanza mu bindi bice biri kure bafise ingorane zimwe. Hose havugwa ico kibazo, aho hariho na hamwe hamwe hatagira amavuriro canke uburyo bwo kuyashikira. Biruko mu gihe politike y'igihugu itegeka ko abavyeyi bose bibarukira kwa muganga mu bitaro no ku mavuriro abifitiye uruhusha. Iyo ntumbero ngo ni nziza, ariko ngo igoye gushika ko mu gihugu cy'u Burundi kirimwo amabarabara adakora, ibura ry'abakozi mu gisata c'ubuvuzi hamwe n'ibura ry'uburyo bwo kwiyunguruza bugabanya uko abavyeyi bashika aho bavurirwa.
mu buryo nk'ubwo abavyeyi benshi b'abarundikazi barambuwe uburenganzira bwabo bw'ibanze bwo kuronka ubuvuzi bwizewe. Bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya Bubanza bavuga ko amagara yabo hamwe n'ay'abandi banyagihugu bose atitaweho uko bikwiye na leta ikomoka mu mugambwe CNDD FDD. Mu myaka 20 iyo ntwaro imaze ku butegetsi ngo ntibibuze ibibazo ikemurira abakenyezi bibungenze bo mu ntara yabo bahura n'ibibazo byinshi iyo hageze kwibaruka. Ku bwabo intwaro ya CNDD-FDD ngo ntaciriko iramarira abarundi atari ukubabesha ngo irakwiye gusubirizwa n'abarundi. Ninete Nancy Mutoni urakenuye. Tukiri mu ntara ya Bubanza icupa rya santiritiro 72 ry'amavuta rigeze ku giciro kinini kitari bwashikweko. Abagura amavuta bayagura bidoga k'icupa rigeze ku mafaranga 8,000 ku isoko nkuru ya Bubanza. Ntibatahura igituma ibigazi birimwa ibubanza ariko ibiciro bikaguma biduga ku isoko ibubanza. N'abadandaza amavuta basa n'abagabanutse kuko abayarangura bayashora mu zindi ntara. Ubu nta mavuta bagurisha mu dusashe kandi ufise amafaranga 1,000 ngo nta mavuta agura. Abafise amahinguriro y'amavuta basigura ko ubu atari mwiyera ry'ibigazi kandi ngo kubera isoko y'amavuta iriho bavuga ko gusubira hasi nko ku 3,000 ku icupa rya santiritiro 72 bitagishoboka. Uko ngo niko yagugwa umwaka uheze. Abanyagihugu benshi Bubanza bavuga ko batagishobora guteka ibifungurwa ngo babishiyemwo amavuta biturutse ku biciro vyayo biri hejuru. Kuri bo ifaranga ry'u Burundi riguma ritakaza agaciro umunsi ku wundi ngo biva ku gusamara kwa leta ya CNDD-FDD witigeze imenya uko igihugu gitunganywa neza ngo ifatire hafi agaciro k'ifaranga ry'igihugu ibintu bitarayangara. Aho bigeze iyindi ntwaro irimwo indyamunyu atari ya CNDD-FDD ngo nishobora kuzokura abanyabubanza muri ako kaga. Iyo bagize imana bakabironka bababazwa no guteka ibitagira amavuta kandi yimbugwa iwabo. Payeje Burundi igengwa n'itegeko rishasha ryatewe ko umukono na President Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika ku wa 11 Ruheshi uno mwaka 2025. Uwo mugambi ubu barizwa mu biro vy'umukuru w'igihugu ukabuvuye mu bushikiranganji bujejwe gwaruka. Iryo tegeko rivuga ko Payeje ari umugambi uburiho mu kiringo kidahera icicaro cawo kikaba gishinzwe Igitega. Ubu kandi Payeje irishira ikizana mu bijanye no gukoresha uburyo ikaba inafise amahera yayo bwite mu nteguro y'uburyo leta ikoresha ku mwaka. Amahera asubijwe n'ugwaruka gwaguranywe na Payeje aja kuri konte y'uwo mugambi maze agaheza agasubira gucika ingurane ihabwa imigambi y'ugwaruka. Imitahe iri ku izina rya Payeje ni ya leta y'u Burundi. Bamwe n'abandi bamaze kumenya ivy'uwo mugambi wimuriwe mu biro vy'umukuru w'igihugu baribaza vyinshi bakabiburira inyishu. Mu biro vy'umukuru w'igihugu ibintu byose ngo bisa nk'uko ariho bizohora bikoregwa, bikaba bibaye inyuma y'ibindi vyinshi vyashizwe mu minwe y'umukuru w'igihugu ariko bitigera bitanga umusaruro mwiza. Aha twovuga nk'ikibazo c'ibitoro kitarapfa gitorewe inyishu. Ibanke nkuru y'igihugu nayo nyene yimuriwe mu biro vy'umukuru w'igihugu naho nyene amafaranga y'agaciro ntaboneka ndetse n'ifaranga ry'u Burundi riguma ritakaza agaciro. Aho banyagihugu bakabona ko umukuru w'igihugu akwiye gutanga imihoho ngo kuko ntabigize ubuzima bw'igihugu byose bizorangurirwa gusa mu biro vyiwe ngo biheze bikize igihugu. Babandanya kuvuga ko ubwo ari ubundi buryo yoba yaratoye bwo kunyonyeza itunga ry'igihugu ata umuraba ku munwa ngo nta kuntu yari kwimurira umugambi Payeje Burundi mu biro vyiwe kandi yaheruka gushimira cane ku wa mbere Rusama umwaka 2025 ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi abawurongoye ngo bakoze ibikora inka mu gihe ngo yahora arira ko yabuze abamufasha gutwara akaba yari yiboneye abakora neza ngo yari kubarekera ubwigenge bwo gukora ngo ntiyari guca vyimurira iwe atagamije kunyonyeza.
dusabe mu buhinga bw'ivyuma baduha akaruhuko duce tubandanya amakuru ya radio haguruka. Haguruka abarundi, humura igihugu catuvyaye muvyeyi wa twese. Abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara mu nda, bakiba, bakica, bakangaza, amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya, turababona. Humura igihugu ciza, gumya umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu, zikazira kubunda hageze kugarukira imfuvyi n'abavyeyi. Humura Burundi bwacu, ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu. Tuzokwama twitangira abanyagihugu, twiyubaha kandi twiyubahiriza. Komera abarundi kandi mukomeze n'abandi, mwime imitima inzanko zidashira, indwara zo kwikunda no kudaca bugufi. Dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icatuvyaye. Komera abarundi kwibanga riranga intwari, rikazira kwihora, rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga, rikazira amacakubiri mu bonse rimwe. Hagarara rugabo barundi, dukomeze urugamba rw'amahoro, dufate mu mugongo imfura zacu, ishaka, ubutwari n'ubuntu biturange, maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu, kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwa igihugu kiri mu menyo y'ingwe. Icese gisomwe na Inabeza. Mu gihe leta y'u Burundi ibandanya gusaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU ngo ryemeze ko mu Burundi habaye ihonyabwoko ry'abahutu mu mwaka w'1972, muganga Alphonse Rugambara arasigura ko mu masezerano ya Arusha handitse neza ko abarundi bemeranije inyuma yo kubica irya nino ko mu Burundi hariho abishwe bahogwa ko ari abahutu, hakaba n'abandi bishwe bahogwa ubwoko bwabo bw'abatutsi. Tubikurikire amajwi yiwe tuyakesha itorokanirizo ry'amakuru Romanda. Dukurikire cyane Commission d'enquête internationale judiciaire kuko urwandiko Perezida Buyo yanditse muri Nations Unies bararuravye kandi bararuha inyishu. Iyo nyishu yasaba yuko boza iyi commission yoza kuraba yuko byoshoboka ko bashiraho iyo komisiyo igatangura akazi. Baravugana na leta ari hamaze kuba leta ya CNDD-FDD, barashingaho na komisiyo, barandika yuko bishoboka yuko iyo komisiyo yoza gukora, ariko bakayifatanya na komisiyo verite reconciliation. Muri iyo komisiyo verite reconciliation bagashiramo n'abanyamahanga, kuko urumva iyo abantu bariko bararegana hategerezwa kuba hari umuntu adahengamye yoshobora kubacira urubanza. Niho rero ONU yasaba yuko habamwo aba-expert buhanze boza gufasha. Ibyo rero umengo ntivyanezereje umugambo wari ku butegetsi CNDD-FDD, kuko bo hari ibintu bibiri batifuza. Yari ubwa mbere ibijanye n'ubutungane, ubwa kabiri ibijanye n'ibyavuye muri ya raporo yo muri 1996 yemeza yuko habaye acte de génocide, ni ukuvuga ibijanye n'ihonyabwoko ku Batutsi. Ikindi inkuru y'umwana isubira inyuma, kuko naco nyene n'ikintu gikomeye ku bijanye n'imigambo yashize umukono ku masezerano y'Arusha, yotegerezwa kubisemerera rwose muri ibi biringo. Nuko twari twumvikanye muri aya masezerano y'uko ku kibazo cy'ihonyabwoko twabonye yuko hariho abarundi
bo mu bwoko bw'abahutu bishwe ko ari abahutu, ari abatutsi bishwe kuko ari abatutsi. Ivyo biranditswe mu masezerano y'Arusha, kandi nibutse yuko ayo masezerano y'Arusha ari mu gifaransa bavuga socle ya constitution yashizweho tumaze gushira umukono kuri ayo masezerano, kandi akaja no mu bwizwa shingiro ryatowe imbere y'amatora yo mu 2005. Iki ni ikintu gikomeye ko abantu botegerezwa kumenya, kuko amasezerano ubu ni itegeko. Rero ibiri muri iryo tegeko bitegerezwa gukurikizwa. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwarikuye mu ntumbero yo gushira ahabona ukuri ku byabaye muri kahise bijanye n'ubwicanyi, bushima gufata inzira yabwo yo gushira imbere gusa ibyashikiye abahutu. Tugaruke kuri amanama yahabaye nyarutse gatoyi, kuko igikomeye no kwerekana ingene CNDD-FDD yikuye muri iyo ntumbero. Abatumwa bo muri Nations Unies bari bashatse kwerekana, baragize komisiyo cyo bite komisiyo tripartite, yarimo abaserukira leta, abaserukira Nations Unies n'abaserukira abari mu mashyirahamwe yigenga la société civile. Iyo komisiyo yakoze iragira n'amatohoza mu gihugu, ibaza uko abarundi bifuza justice transitionnelle. Ibibazo byarabajijwe, ariko abari muri commission préparatoire ya commission vérité et réconciliation n'ibindi bo muri CNDD-FDD barabihagaritse, barabyanga, amakonkluziyo yose barayanga, baca bashima kugira inzira yabo. Ni nacyo gituma uwashinzwe ubwa mbere commission vérité et réconciliation yari mu ntumbero yo gusubiza hamwe abarundi, yakuwe bashyiraho bayicariye, bari bafise mission y'ukuri yo kuvuga ati ibyo bindi nabyo dukeneye yuko gusa ibyashyikiye abahutu mu Burundi aba ari byo dushira imbere. Abihweza ibintu n'ibindi babona ko iyo ngendo ya CNDD-FDD idashobora kunywanisha abarundi, ngo harakenewe mu Burundi ubutegetsi bushoboye kunywanisha abarundi. Abanyagihugu bo muri zone ya Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura barafise amakenga ko bashobora kwandura indwara zifatiye kw'isuku rike bitewe n'ikibazo c'ikena ry'amazi meza. Bamwe muri bo ngo bagura yava mu kuzimu aduzwa n'amapompo bikabatwara uburyo bw'umurengera, abandi nabo ngo bagura yahingurwa n'ishirahamwe Kinju nayo nyene akaba azimvye. Mu gihe ingorane y'ikena ry'amazi ivugwa mu mihingo itandukanye, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso aherutse gutangaza ko ishirahamwe arongoye ririko ryitegurira kuronsa abanyagihugu amazi ava mu kuzimu, ivyo bita forage mu rurimi rw'igifaransa. Umugambi ngo ukazotangurira muri komine ya Gihanga intara ya Bubanza, ariko rero bamwe n'abandi mu bumvise iyo nyishu bavuga ko atacizere bafise, ngo kubera uwo mutegetsi amaze gutanga amasango menshi y'ahantu hazotangwa amazi, ariko bigaherera mu majambo gusa. Intwaro irangwamwo abategetsi b'abeshi ngo niyo gusezerera. Iyi nkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima. Zone ya Maramvya ni imwe mu mazone agize komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura, afise ingorane ikomeye ikena ry'amazi meza atangwa n'ishirahamwe Regideso. Abanyagihugu baba muri iyo zone bahaye amakuru radio Haguruka, ariko batashimye kuvugira kuri mikro zacu. Bashikiriza ko kugira baronke amazi bakoresha ngo baja kuyavoma mu duce arimwo, aho bagira urugendo rurerure bikoreye amabido ku mutwe. Bamwe muri bo bafise uburyo
ngo bagura ayava mu kuzimu aduzwa n'amapompo bikabatwara uburyo bw'umurengera kuko bayatuma abanyamakinga. Aha ibido imwe ngo ibashikira batanze amafaranga ari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana 500. Uretse ko ayo mazi benshi bita amajologika abatwara amafaranga menshi ngo basanga arimwo udukoko canke iyindi micafu ngo bagapfa kuyanywa kubera ukubura ukundi bagira. Abandi nabo ngo bagura ayahingurwa n'ishirahamwe Kinju nayo nyene akaba azimvye. Mu gihe ingorane y'ikena ry'amazi ivugwa mu mihingo itandukanye, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regideso aherutse gutangaza ko ishirahamwe arongoye ririko ryitegurira kuronsa abanyagihugu amazi ava mu kuzimu, ivyo bita forage mu rurimi rw'igifaransa. Jean Albert Manigomba aramutswa Regideso yabishikirije kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 4 Mukakaro uyu mwaka w'2025, aho yanagiriye ko atomora ko umugambi uzotangurira muri komine ya Gihanga y'intara ya Bubanza imbere yo kubandanya mu bindi bice bisanzwe bivugwamwo ikena ry'amazi. Gihanga ni ahantu bakoresha amazi ava mu masoko iyo bita resource naturelle. Iyo iki rigeze ayo umwimbu w'ayo mazi uragabanuka cyane ku rugero runini. Murabizi yuko kenshi na kenshi usanga n'inzuzi zizumye amazi yakamye. Rero ikibazo kirahari, mugabo turiko turaba ubuhinga twokoresha hariho kugira ajya amazi ava mu kuzimu bita amaforage ashobora kuba arasahiriza. Ni ikibazo turakora kugira ngo turabe ariko dukora bimara umwanya mutonya mugabo bitanga inyishu yihuta. Ivyo bibazo turagira rero nk'amaforage, turafite amafaranga ashobora gukora amaforage hariya za Gihanga n'ahandi. Ekipe ije biraricyo wakihuta kugira ngo abene gihugu dushobore kurondera inyishu turabahereza byo turabasahiriza ko turazi ko amazi ari ubuzima. Ariko rero bamwe n'abandi mu bumvise iyo nyishu bavuga ko atacizere bafise ngo kubera uwo mutegetsi amaze gutanga amasango menshi y'ahantu hazotangwa amazi ariko bigaherera mu majambo gusa. Batanga akarorero k'umugambi wo kuronsa amazi meza amakartier ari ku nkengera z'igisagara ca Bujumbura, aho uwo arongoye ishirahamwe Regideso haheze igihe kitari gito avuze ko yari kuva ahitwa Imatyazo mu ntara ya Bujumbura. Gushika ubu bene guhabwa uwo muhango baracarindiriye. Intwaro irangwamwo abategetsi baba beshi ngo niyo gusezerera. Ndamushimiye na Dondo Diemba z'umutima. Ni hano hagarukiye amakuru mwari mwateguriwe kuno wa gatandatu Mukakaro umwaka 2025. Ngire ko nshimira mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyumviriza, bakoze kandi bagenzanje batororokanije, ntibagiye na Obe Felix Rankunda yatumye amajwi abashikira. Arine Munezero nari kuri mikro, ndabaseze ndabipfuriza amahoro y'Imana naho ubutaha. Barabuze ingene boguma ngo batuntuza abarundi ako kabu tusanga twaratora dutoye umuntu bamwishe tukarondera kugaragaza bwire uwo mugwi tuguma tuwiga kandi amaze gufatwa muri we amaze gufatwa hanyuma barasanze mbere hariho n'abajeje umutekano barimo kuko hariho nk'abantu bajya banyuza umuntu hajya mu kigobe igihe cy'umwe aravyumvise hanyuma tugira imana abajeje umutekano baja gutabara birutse aca basanga harimo umupolisi muri izo Mama Samia Suluhu Hassan and you and I, just we are coming from
our meetings tete-a-tete and also bilateral. And we have just talked as a part of her historical and the best state visit. jewe nasanze nta mu Burundi uko wiga kubikije ubutwaro ndabona cyaka kwiba barabambere kabisa ndabwira ntagiye gutwara mu Burundi bafuma ntwara ubuyahudi mu gihe ca Yesu ati bari habahawe biturire ukunde ndabirukane gakono nabo ndabirukane kugira ngo cyazigara ndumve bose buruho dukorana ndagira ndabwire mukora neza mukora nabi tuzojana abatavuga rumwe namwe mu bitabazi b'igihugu abantu baranyuruza abandi bakica bahogwa ibyiyumviro bahogwa imigambwe bahogwa amatati y'imiryango amabohero mu rutuza inzirakarengane nyinshi wama mu bidoga abategetsi aribo bituma kandi bazindamitse igihugu mufise ububasha bwose bwo kubashira mu butungane bakabaza ibyo mubagirira uwagiwe n'icyaha akabihanirwa inyishu muduhendesha nuko ataho muzobashira bo bose n'ibisuma muguma mwidoga aho kuduha inyishu y'ibibazo bihanga abanyagihugu ubwo butonda bwanyu bwaturambiye wavuze ko muzodushiririza mwongera muzoduhinyanyura murasambura imigambi ubukene buzura inzara muduhe ntango ryo ni heza aho tubona ibintu bigeze twarambiwe n'ubujanja twarambiwe baduhendwa twarambiwe nk'abana twarambiwe ni heza twarambiwe tubona twarambiwe nk'abaheza twarambiwe ku bantu bato bato twarambiwe isukari twarambiwe n'igitoro twarambiwe n'amazi twarambiwe n'amakara twarambiwe n'agakuba twarambiwe n'abo tuganyira twarambiwe n'abo muradukunda twarambiwe wavuze ko muzodushiririza mwongera muzoduhinyanyura murasambura imigambi ubukene buzura inzara muduhe ntango ryo ni heza aho tubona ibintu bigeze twarambiwe n'ubujanja twarambiwe wavuze ko muzodushiririza mwongera muzoduhinyanyura murasambura imigambi ubukene buzura inzara muduhe ntango ryo ni heza aho tubona ibintu bigeze twarambiwe n'ubujanja twarambiwe haguruke abarundi haguruka ni radiyo ikangurira abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na